Bo kunywa urumogi ni plaisir y'umuntu. Kila muntu wese afise ivyo akunda mu buzima ni ndibaza ko ari ibintu bisanzwe cyane gose. Urumva Mr Thompson nk'uguza na president muri aka kanya uwo musabiki. Mzee. Je kwa agenda afise umugore wanje man. Mimi niko na madame je mbana n'umugore fise madame wanje none je no kurikira abademo gute. Shaka ngumisa muri mudu cyangwa ufuna kaguru atigumya wishuza wambure muzu buhoro buhoro baby go down iri joro ni jewe nawe reka ngufate ku mata sindagusi turajana na atigumya gumya yaga my homeboy killer boy urashoboye cyane. Hello guys, bakunzi ba EcoBuzz TV n'abakunzi ba Khalid Promoter, Mr One Time, Mr Woza Wombona ndakora byinshi benshi bakigana nazana ibikorwa bakazana amajambo. Every time bamuzi yuko Mr Khalid Promoter mbandi kuri micro. Uno munsi turi mu byiza. Nituzini ni barabara rya Kangahe nitwo havuga gusa ndabona yuko benshi muri ko muradukurikirana bariko barareba hari umuntu pembeni ari pembeni yanje ngaha nituzi ninde mugabo reka aze kutuyibwira wenyene ninde kandi n'ubwa mbere aje kuri TV yacu ya EcoBuzz TV reka tumwegere wenyene aze kutubwira byinshi kuri we turaza kubimenya abitubwiye. Vipi bro? Poa bro. Very fresh ne? Fresh kabisa. Amazina yawe bakwitande? Jenny Twa the voice killer got my homeboy from Bwiza Paradise profession game baby. Thompson. Yeah. Amazina yawe y'ukuri y'imvukira? Y'imvukira Jenny Twa Ndayishimiye Toma. Ndayishimiye Toma. Kabuvukira. Mu Bwiza nyene? Mukaza, komine Mukaza ya. Na Thompson wamaze kutubwira yuko wavukiye mu Bwiza. Nganye ne Mukaza. Gusa je imbere yo gutangura ikiganiro mba nkeneye kumenya byinshi kuri Thompson kwanza imbere yo kubandanya. Ndabona no munsi waberewe. Felicitation kuntu wambaye fresh. Mugabo twashaka kumenya nyene valere y'ikirato Thompson yambariye cyamutwayangana. Kubera iki bro? Ushaka kungurira ikindi cyane? Oya dushaka kumenya gusa kubijanye na Thompson ukuntu yambarira kandi happy je nambarira makenya cyane ikirato cyanje ni ikintu gisanzwe cyane gose sinovuga amahera mugabo ikintu cya simple friend yasa amahera menshi kandi si make. Basi Thompson ikirato ciyo abonye yuko kirengeje ngahe niyo gura? Jewe ni cya 20000 muranda cyambara ni cya 40000 ni cya 100000 bivana n'uburyo bro. Mbe Thompson amaze gukora hits zingahe? Jewe hits zirahari ivyo tumaze gukora ni byinshi cyane. Ni nyinshi cyane ariyo makanaki ariyo gumya ariyo kidogo n'izindi nyinshi cyane umuno ndi kumwe na Bface niyo ndirimbo yanje meruka gushora mu iminsi nyene. Muri izo ndirimbo umaze gukora twashaka duhe kapera muri iyo uri kurategura na Bface nyene? Oya iyo ya Bface twarayisohoye man nzura kurikirana nukurikirana ibintu mugabo baratubwiye yuko ari indirimbo yarasohotse indirimbo yabaye indirimbo ya mbere muri BTV iraronga promotion y'ukwezi. Yo ico dufasha basi kuba kunzi ba EcoBuzz TV bakere kumenya iyo ndirimbo ni ihe ndirimbo bakoranye na Bface. Ati bad girl I wanna see your lover you remind me unavyo dance mwenzio napata homa kidesign ati uragyoshe udafite supu uri umukobwa misi bamwe bibi juju speed yawe ntwara nk'ikigugu umuno numva je no kwihu numva umuno ya ni Mr Thompson muri ko muramumva mukurikiye kuri EcoBuzz TV. Urumva Mr Thompson nk'uguza na president muri aka kanya uwo musabiki? Mzee ni vyinshi cyane vraiment je ndibaza ko ivyo no musaba ndamushikiriye nye bitatu by'akamaro basi. Brother sorry vraiment basi kuvuga yuko Thompson ahora nk'urumogi ibyo we abifata gute? Bo kunywa urumogi ni plaisir y'umuntu. Kila muntu wese afise ivyo akunda mu buzima
ndibaza ko ari ibintu bisanzwe cyane gose ni nkuko nawe urashobora kuba ari umuntu ukunda abakobwa sana cyangwa ari umuntu uri umusuma ni tabia ya mtu na gisi mtu Mungu alimuumba mugabo kubwiwanje ndibaza ko kunura umogi kila muntu wese afise shwa yiwe Be Thompson abasani bangahe yemera mu Burundi jewe ni benshi cyane nka bose vraiment je ndabemera parce que kurikirana n'ama stats yanje ya WhatsApp kila muririmvi je mu ndamushira kuri stats yanje ni kubera gusa sindaronga uburyo bwo gusupportinga sana mugabo ndibaza ko vuba cyane supportinga sana Thompson muri 2020 Primus Music par exemple baguhaye place ya gatatu iya mbere ni ya kabiri wari gushira ndi ni je nyene wenyene kumbe abandi nyene na abandi bastari wari gushira haje oya mbe nka Thompson ukuntu tumuzi Thompson n'umuntu aririmba ibintu byinshi biri mu Giswahili kandi mu Burundi benshi bahora bumviriza ikirundi nje ndirimba ikirundi man wumvirije umunoho zagumya ma one more night za kabonge ni nyinshi cyane man nje ndirimba ikirundi inspiration igiswahili deja turi muri East Africa tugiza no gukora igiswahili kugira n'ahandi ahantu batumenye na Thompson ukuntu wifuza yuko mu myaka 2 iri imbere uzoba washize jewe haniniya cyane kimwe gusa no gusaba kwanza Imana idufashe kwanza iyo myaka 2 tuyishike ko kuko urabona ko ibintu biragoye cyane ari ingwara zitandukanye amabifu ni menshi ibona no gusenga cyane nyene tuhashike aho hantu kwanza twumvirije neza Thompson yamaze kutubwira yuko amabifu ni menshi cyane ingwara ni nyinshi cyane muri ayo mabifu Be Thompson yoba afite nawe umuntu afitiye beef muri aka kanya oya vraiment maze kunyumva je mu mabifu gusa nuko twumvise wavuze yuko ngo amabifu ni menshi cyane ingwara amabifu nabura urashobora guhurana na beef y'umuntu kandi mudahuriye no mu kazi ugasanga nyene birashika ni ibintu bibaho niyo challenge y'ubuzima bro nka Thompson ukuntu yiyumvira ikintu adakunda mu buzima bwiwe niki jewe umbea Jesse ndawukunda cyane gose mugabo ndo ivote na tunapasha tubishi ndani hivyo ko bitegereza kuba abantu bavuga cyane bitegereza kuba nuko nyene kubahungu bafise urusaku bahanura iki Nibijya nakubwiye nyene urabona urusaku ni ingeso y'umuntu bro nono hanura umuntu kandi ari ingeso yiwe nubona tumenyereye yuko abakobwa nibo bafise ibintu byuko gusa mu bahungu umuhungu mubona afise iyo ngeso wewe wo muhanura ikibazo asa ko yo biheba gusa kuko ikaba ari ingeso yiwe je ndabona ko bigoye vraiment nibazo yuko Thompson amaze kuduga moto kandi si rimwe cyangwa kabiri moto ego gusa ukuntu ubona abamotari bari mu ibarabara ama insolite yabo yabona mugabo ikintu obanura nka Thompson niki mbo kimwe gusa novuga agira umushoferi ukabona utembereje winjiye mu ibarabara nk'umunsi wose ugaheza akazi kawe mangaribi nyene ugatana moto ni ikintu cyo gushimira Imana kuko urabona mu ibarabara ari ibintu byinshi bitandukanye ariyo nabandi batazi kugendereza iyo miduga cyangwa ayo mamoto mugabo barinjira mu ibarabara none bigagushikira accident kimwe gusa nukuraba akazi kawe gusa ukakaraba neza ukabikora neza gusa Thompson yavukiye mu Bwiza turazi Bwiza ni quartier urumva iri fresh gusa dushaka kumenya signification ya Bwiza nk'umuntu yavukiye ngayi tubwiye je ndafise signification yiwanje ndafise signification yiwanje iyo nyene niyo dukereye mugabo ikindi kintu ibyo bintu navyo ndakurikirana sana nka Thompson quartier zibiri atokurikiramo Mudebo je kwa je ndafise umugore wanje man mini ko na madame je mbana n'umugore mfise madame wanje none je no kurikira abademu gute
basi Thompson igihe atangura umuziki inambamye amaze guhura nazo mu muziki izi ni nyinshi cyane bro, ni nyinshi cyane naho twozivuga nitwoziheza kuko ni nyinshi cyane. Birabaho nijya challenge nyene nakubwiye, challenge y'ubuzima irabaho. Hariho n'abandi bagufata nabi, hariho n'abandi bagufata nk'umuntu ataca amaze, hariho n'abandi bagusora urashaka gushika ahantu bagusora hanze, hariho n'abandi biratandukanye. None kubimenyera gusa nyene ni iyo challenge bitegeza kubiba uko nyene. Yarashika umunsi Thompson akiyumvira guheba umuziki na rimwe kuko jewe objectif yanje niyo gukora umuziki, kandi umuziki ukuze w'abantu bakuze, kandi umuziki wo guteza imbere igihugu, kandi umuziki ukomeye sana bro. Je objectif yanje niyo kuba umustar akomeye cyane gose. Thompson arafise management? Ego je ndafise manager, manager wanje niwe madame wanje yitwa Lord Grace. Benshi cyane muri industry baramuzi kubera gusana umuntu adakunda kuba ari mu Burundi sana, mugabo niwe manager wanje, niwe dukorana. Ndafise na team yanje yitwa Killer Boy, The Voice Killer. Thompson video yiwe imaze kumutwara amahera menshi ni nazose, kuko clip yanje ya mbere Kidogo yanwaye 3 millions. 3 millions si menshi cyane, mugabo kubwiwanje ni menshi cyane kuko bana ndayatigitira sana kugira ndaronge. Ndavye za Maria arindi binakoranye na Bface Umunoho. Urabona ko ari ama clip ari traité neza, ameze neza, na ama clip ari ku rwego vraiment. Novuga yuko amahera ategeza kutubya gusa amahera, kuko nakazi dukora nituzi umunsi tuzogahembera ko, mugabo tegeza kugakora kandi ayo mahera tegeza kuyasohora. Meko bantu turiko turibaza Thompson arafise abavyeyi bose babiri? Oyaha, je na mama mfise na papa mfise, mugabo ndabafise abo tubana nyene umuryango, sister, petit frère wanje, n'abandi ba mama bose n'aba mama wanje. N'abafana ba Thompson bitega iki? Bo vyinshi cyane, vuba cyane mu kwezi nyene ngiye gusora indi ndirimbo, nzoba ndi kumwe n'undi mustar nyene na jewe. Ndibaza ko vuba cyane bazoyibona, ni indirimbo zozizananye n'amasanamu imeze neza sana, n'umuproducteur ameze neza cyane, ibintu bimeze neza. Nakuntu twibira basakabanga ikizina cy'uwo muntu muza gukorana uwo mustar? Oya, ndibaza ko vuba cyane nzobivuga, kuko orazi arigiye iyi ni TV online. Rero n'abandi baza kuraba ivyo tuvuga kugira baronge critique izo bakora. Ariyo n'uwundi aza kuraba kuba ari umufana wiwawe, ari n'uwundi aza kuraba video, sinzi ngene nokubwira, kugira aganziye bitu byako azibiye. Unaona baza ko vuba cyane tuzobivuga, mugabo akazi ni kenshi turiko turakora, tuzokorana n'andi makolabo akomeye cyane yo muri East Africa. Thompson muri East Africa yifuza yuko bazokorana n'abaririmbyi bangahe, kandi muri abo bangahe tubwira amazina y'abo babiri basi? Iracari code, kuko urabona ko nigeza kurondera amahera, contact z'abo bantu n'ibintu bisaba umwanya, mugabo ndibaza ko nzobikora. Kwanza si kuyibaza, nzobikora, mugabo ntibirashikirwa nangure kubivuga. Murindire kwanza iyo collab y'undi muririmbyi w'umurundi tuzoba turi kumwe vuba cyane. Thompson yodufasha akaduha agapela indirimbo yiwe niyo? Ati gumya inufate tuje kuri dance, style yawe baby ni always gumya, nukashire muri sixpence, itizo mwana mzika na washa fire gumya, ngufata inkoko kuyikerera, ati wikubise hasi ukanyerera, shaka ngumize muri mudu cyangwa uvuna kaguru, ati gumya wishyuza wambure muzu buhoro buhoro, baby go down, iri joro ni jewe nawe, reka ngufate kumata sindagusi turajana na, ati gumya yaga my homeboy Killer Boy. Urashoboye cyane. Merci beaucoup. So nka Thompson kuba mukenera uwo mukura jewe ndibaza ko bo
biciye no ku ma Facebook, Instagram, bashobora kunyandika kuri Instagram. Amazina. Amazina ni Thompson The Voice. YouTube yanje ni Thompson The Voice. Facebook yanje ni Thompson The Voice. Twitter ibintu byose ni Thompson The Voice. Akajambo kagasoni karugi ku bakunzi ba EcoBuzz TV. Kimwe gusa novuga cyanyuma gusa baje kuri channel yanje ya YouTube. Bagire subscribers, like, comment na share. Baje no kuri channel ya EcoBuzz TV. Naho nyene babikora ivyo bintu kuko urabona ko ibintu ni hatari. Ikintu cya mbere ifoke dushigikirana kwanza. Muze muragendera abaririmbyi mukarondera makuru kuko twe nitwo barondera man. Nivyo. Kandi nimwe mutegeza kuronga makuru kugira n'abandi abakunzi b'ama TV wanyu n'abaririmbyi. Muze murakora ivyo bintu kandi big up sana gama homeboy. Yes abakunzi ba EcoBuzz TV, Mr. One Time Khalid Promoter. Everyday mba ndi kuri micro murabizi. Ngaha ni ikiganiro cyacu bagihereye mugabo nyuma ya kamera mari kumwe na Pax Alaba, kuri micro mari kumwe na Mr. One Time Khalid Promoter mwambonye. Ndabazaniye na byinshi biriko biraza. So thanks sir.